Sari murameze neza, janda meze neza, kandi nizeye ko mwese mumeze neza. So today ngomba ndabigisha ukuntu bahindura location ya page Facebook. Abantu benshi bagize imisi babaza to none bigenda gute kugira ngo umuntu ahindure location ya page Facebook, kuko murazi ko udashobora kuba monetize mu gihe utarirokarize mu gihugu kiri eligible. Donc rero iyo Facebook ya page yawe irirokarize ngaha mu Burundi naho kuzi bisabwa na Meta canke na Facebook ntabwo uba monetize, sivyo? So rero kugira ngo ube ushobora kuba monetize nuko uba uri urokarize mu gihugu kiri eligible. So rero urahindura location. Reka tumanze tuvugane kino kintu before yuko ushobora kwiyumvira ibintu vya monetization. Manza urabe ese ufise ababone bangahe. Abantu benshi bagize imisi bambaza ngo bigenda gute kugira ngo ushobora kuba monetize, sivyo? Icambere no kuba ufise ababone ibihumbi 10. Ico ni cambere. Ica kabiri no kuba ufise donc iminota ibihumbi 600, no kuvuga mu minsi 60 60 jours. No urumva na amezi abiri. Okay? Ica gatatu nuko uba wubahiriza amategeko ya Facebook. Reka tubivuge kino kintu gifata abantu benshi cyane wanashima. Ugasanga umuntu afise ababone 50, 100, mugabo ntari monetize, kandi ama views aronka menshi, amajema mu commentaire biba vyinshi kuri page yiwe, mugabo ntari monetize. Mugabo yabona umuntu afise ababone 10, 11 nkuko kwiwanje ufise 12, nabwiye ati ko je yabaye monetize, agakomindura ngo ivyo bintu ntibibaho ngo canke bigenda gute. Nuko utubahiriza amategeko ya Facebook. So rero gerageza mwubahiriza amategeko ya Facebook. Ushobora kubona nk'ubu nkoze nkino video ukumva kuri interesse, ukumva kwikenewe, washufata uyitora kushiposting iwawe. Man, menya ko ukoze amakosha. Nje naho nakubwiye, naho noguma nihoreye. Facebook yonyene irabikwibwirira akavuga ati man, ibintu wagize sivyo. Uzoguma ukorera muri ayo makosha utawa monetize. Ugasanga wonye ka video kana kararyosho kagaposting iwawe. Gerageze mukore video ziwanyu. Ivyumviro murabifise, ma telefone murayafise, kandi mukore ibintu bikaryoha bigasa neza. Rero ni mugerageze mukore ibintu vyiwanyu. Mu Kinyarwanda bavuga ngo vy'umwimerere. Itakane ni location. Iyo location rero niyo tugiye kwigira hamwe no munsi ukuntu dushobora kuyihindura kandi mu mwanya mutoyi cyane, sivyo? Icambere rero tugiye gukoresha Facebook. Iyi Facebook besha bavuga ngo ni yakera, so atari light. Okay, iyi Facebook niyo tugiye gukoresha iyi. Okay, iyi niyo tugiye kwifashisha. Okay, tore yuguruke. So irugurutse cyo tubasaba rero nuko twabwiye mukore subscribe kuri Naso Star TV kuri YouTube. Reka na kuri Facebook tubasabe mukore follow cyangwa suivre kugira ngo mubandanye mudushigikira muri bwa bumwe n'urukundo, sivyo? Kandi ndazi ko mwama mubikora. Tubandanye tubahereza ivyigwa vya Facebook kugira ngo nawe ushobora kujya kuri ico gihumbi cha Facebook, sivyo none? So uraza kuri aka kabora ka kandi ntidutebe, rero ntibe nini. Uraza kuri aka kantu ka profile akakabura kabona. Okay, muraza mukagafyona ndako. Haye mucumuza murabona ino ahantu hari akantu kaga profile muga karimo nakantu mengana gakaramu ino hejuru. Okay, akanyene mucumuza mugafyondeko. Muce mugira scrolling down ino musa mubona ngo edit your info, your page, edit your about info. Aha murahabona hepfo murahabona ndibaza mwese mwafyonze ko deja ngaha murabona handitse ko Texas City. Mushaka rero guhindura location uzo gufyonda mu gihe usanga mwayoze irorokarize Burundi, Rwanda, hehe canke kwa uraza kugafyonda ko ahantu urabona deja handitse ko Texas deja irirokarize muri America, to niyo deja na irokarije. So rero uraza ngaha ukafyonda kuri aka kantu ubona n'ingana gakaramu ukagafyondako. Urahabona street no applicable. Aha uraza kandika nka for example twandike Austin yo muri America.
sivyo kafyondako. Aha Texas naho nyene kafyonda kandi kayo city ni Austin, tufate nka Austin iri muri Texas kandi iri muri Texas, okay? No, ndigizita na Austin. Voilà. Hanyuma ugafyonda, okay, ugasavinga. Zip code urizi urayishira, bitayizi naho urashobora kubandanya. So ariko reka tuyishireyo ni 590, okay? Hanyuma ugasavinga. Tugeze kuri map, location, then nayo ugasavinga. Hato duhejeje, twaheje gusettinga location, sivyo? Then cyo wisubirira inyuma kugira ngo urabe ko ya location iza yamaze kuba yo, okay? Deja tuza twayihejeje ni Austin, Texas, United States, okay? Katuje kuraba rero wowe nkawe ugiye kuri iyo page yitwa Eco Santé. Tuca tubasaba kandi ko mukora follow kuri no page ya Eco Santé, niyo tuzoza turabigishiriza ko nako ibintu bijanye na santé, kuko je ndi umuforoma, ndumuganga, infirmier. Rero nihaye kuzoza ndabigisha ivy'ubuvuzi, ingwara ndetse no kurondera amafaranga duciye kuri Facebook kuri no page yacu ya Naso Star TV, sivyo? Rero ngaha kuri Eco Santé kuri Facebook ni iyi, ariko nta YouTube yitwa Eco Santé hari, ariko mu minsi iri imbere tuzoyikora, sivyo? Cyo tubasare muze gukora follow kuri Eco Santé kuri Facebook. So rero reka turabe ngaha muri about, turabe ko ivyo twakoze vyabaye, sivyo? Shushuja ngaha kuri about, deja murahabona, murabibona ko handitse Austin, sivyo? Location tuza twayihejeje kuyilokaliza. Page yacu ya Eco Santé iri lokalize muri Austin, Texas, United States of America, sivyo? Ese nawe rero ndibaza wayibonye, nabuhindurire rero iyo location. Ni benshi mwabimbajije ngo bahindura gute location, rero ndibaza mwese mwayibonye, sivyo? Ibisigaye navyo murabibaza muri commentaire. Hari ibintu byinshi ngaha muri page Facebook ushaka kusettinga, ni byinshi urabona nka hari byinshi, add website, add social link, add phone number, email, add service area, ni ibintu byinshi ngaha, school, donc add college, high school, ni ibintu byinshi ngaha wuzuza pe. Rero urahawe ikaze kuri Naso Star TV kugira ngo uzuze urabona utuntu nk'utu nyene, kugira ngo ube uwa mbere mu kubibona. Subscribe yayo tuba tuyikeneye, turabakunda cyane. Mwakumena Naso Lighton kuri micro za Naso Star TV. I love you.